Andatu ku murongo w'umunani havuga ngo yamara kubw'izina ryayo irabakiza kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo bukomeye. Yesu nashimwe. Niri jambo ndabahaye ry'umwaka ngo yamara kubw'izina ryayo. Psalm 106 ku murongo w'umunani. 106 ku murongo w'umunani. Zaburi ngo yamara kubw'izina ryayo. Soma Flora, hasome. Yamara kubw'izina ryayo irabakiza kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo kuko kukomeye. Ndasubiramo, yamara kubw'izina ryayo irabakiza kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo kukomeye. Amen. Irabakiza kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo kukomeye. Iradukiza kugira imenyekanishe ubushobozi bwayo. Amen. Mbagira ubunyogomba bukomeye. Yesu nashimwe. Kubw'izina ryayo uyu mwaka wa 2023 iradukiza kugira ngo imenyekanishe ubushobozi bwayo bugizene kuri twebwe, atari muri byo muri Bibiliya oya, ariko kuri wewe uvuga uti Imana ibi nasomye nanje bimbeko. Niya mitwaro dufite tubanze tuyibangire, base tubanze tuyishimire. Yesu nashimwe. Wimana barayibembereza ngo ukayivugira amazina ngo ukayitaka ukavuga ngo mwana akagize gute ibi nibi ukayihimbaza ukaryosha ukiryosha naho byo biriko biva ku rukagerageza. Yesu nashimwe. None reka dushime Imana. Yesu nashimwe. Oh, hirya yawe nta yindi mana. Oh, hirya yawe nta yindi mana. Yesu nashimwe. Hirya nta yindi. Dusomere Zaburi 34 agira udusomera. Hirya nta yindi niyo nyene ikwiye gushimwa. Yesu nahabwa icubahiro. Dusomere Zaburi 34 guhera ku murongo wa mbere kugeza nko kuri 3. Nzokwama mpimbaza Uhoraho ibihe byose, ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Uhoraho niwe mutima wanje uzokwirata, abaciye bugufi bazovyumva banezerwe. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo abagize gute? Abaciye bugufi. Urumva ko atari abashizwe hejuru, bari hejuru, abaciye bugufi. Tuze turacira bugufi Uhoraho Imana yacu. Tuzokwame duhimbaza Uhoraho ibihe byose. Niri jambo nanje ryafashije umutima wanje kandi nanye ndari bifurije. Uko biri kose, aho wocishwa hose, himbaza Uhoraho. Unezererwe Imana. Kandi bigucishamo kuko ibizi. Yesu nashimwe. Ndashima Imana yo bavuze ko dukoresha umwanya mu gushima, twovuga byinshi ibyo Yesu yadukoreye. Abantu benshi muranzi turaziranye. Ni ibihe byinshi namaze ntaboneka. Ni ibihe byinshi namaze ndi mu kibazo cy'uburwayi. Ni ibihe byinshi. Urabona ko nambaye akarato gahagaze. Ubu ndakubitamo hagenda neza. Yesu nashimwe. Maze ibihe birebire ntashobora kwambara ikirato, ndashobora kwambara akarato nyene nkakubitamo nanje nkagira style nk'abandi. Nambaraga amakama mbiri. Yesu nashimwe. Yesu yarankoreye ikintu, narabayeho ndwaye. Mu kwezi kwa gatanu itariki 26 nagize AVC. Ndabyuka ndajya muri douche ndiko ndibrosa nacira amate akagaruka ngaha. Ndiraba mu kiyo nkabona kwera hari mu gatondo ka kare. Mbona umenga simbona sindabibona neza. Ca ndasohoka njya hanze, hari ikiyo cy'abana kiri hanze. Sanga umuntu wabaye ruhenga. Ca ndinjira mu cumba ndavyira umugabo nterega. Jewe nahengamye.
ngo none ngomva gute ntigiye nahengamye kandi ndumva ko hariho n'indome ntashobora kuvuga. Ndavyuka ndahamagara abana nsanga bamwe indome zimwe ntizisohoka usanga ururimi ntirusohoka. Ndavuga nti ibintu nibiki ngo ntangira kuja mu baganga. Ndaja mu baganga ntaho ntagiye kuba umutima kuba neurologue barantuma ama examen yose abaho bati nta kibazo na kimufise. Tension ni normale, imitsi yawe imeze neza, imitsi itwara amaraso mu mutima kandi diabete nayo iri kuri 5,8. Nta mpamvu nimwe tubona biba yaguteye ico kibazo. Mugabo umuneurologue ahora mvura barasukana nyandikira umuti ariko acarambwira ati uyu muti ni nawo uguhora za kudugiriza tension reka ndakwandikira uyu. Mugabo wanyene aciye anyandikira ucuraduza vyose ndabaho ndayifata nk'iminsi nk'itanu nagira mbe nk'umusazi kuko yarambwira tuyifata iminsi 10 ku minsi 10 cuhagarika. Ndihangana ndamara iyo minsi nko kuwa mbere numva ngira sare dufite umumama tugwaje dukorana ibikogwa ndinanatanja kumuraba ariko mvayo ntameze neza ko hari habuze uwirirwa ariko mvuyeyo nagenda meze nk'umuntu w'imborerwa mwibarabara nkumva ndagenda ndaca ku bantu nkumva ngenda nca ku bantu ariko simenye igituma ndiko ngo ngeze muhira koga ntibahasirika noge ngiyame gato ndoga meje koga hari nko masambiri aho hose iyo misi yose namaze sinagira itiro narankanuye nkirwa nkanuye ndagenda kwa muganga barasubira bampa imiti yo gusinzira biranga ngira njyame numva umutugira upasuke ndapfuye none nca ndasoka mu cumba ningoga basifume imfira habona noneho ubwo ngubwo ndavuga ntoya birasi ndatelefona umugabo ntega je ndapfuye umutwugira upasuke aca zarirukanka siho yarari turazanga kwa muganga kuri CMCK bagize ngo barapima asanga diabete igeze kuri 20. Bati urafise diabete ndabwira je nta diabete ifise cemeze neza ibipimo ngibi umva vyose ibipimo byose nemaze imisi ndiko ndakoresha nabizanye. Umuganga ariko Shayimani muhezagira aca aripima ati basi jerekana ipime ucumenye urwaye n'utagwaye. Aca aripima yipima ati je nibona ko ninkomeye. Ubwo nyene baca barantera maestrine. Bawe nabana y'umuti nk'inyuma y'iminota ingahe na serumu ca numva umenga mu mutwe hariko haraca akayaga ndavuga muganga je ndumva nkizi ndumva uburemere nari mfise ariko rero icyambere mu mutwe wo gusinzira bati banzu ryamenga muri make ico gihe narakimazemo ntashobora kugira itiro gushika naho bancura gushika naho bandungika kuri hôpital militaire naho nyene ndahagendayo kugirisha yandi ma examen barondera ikintu cyo bacabaye mu mutwe mugabo barambwe bati naho nyene kuri hôpital militaire ndaharara imisi 3 bantera imiti y'itiro bikanka noneho ujya Remi banduka kwa Remi ko ngaha bari bandukitse nyene kwa Remi hajya kuri hôpital militaire naho nyene banduka kwa Remi cara baragirisha ibyo ma examen yose baca barabura na kimwe mugabo baca batora imitsi yarabaye tano nyereka imiti yose wafashe ndamwereka aca sanga ujya muti wa mbere wa nkura ijya AVC niwo wadugije diabete na tension aca arambwira ati rero uyu muti niwo wakononye nti mugabo rero ntibyari bimeze neza kubera wari usanga ugendana ujya mugera wa diabete urumva yaciye ibikabura nta kosa yagize gusa umubiri kwera wari usanga ugendana uwo mugera aca arambwira ati rero je ngira ndaguha umuti ushobora kugusinziriza mugabo uyu muti nuwo bawaha abasazi umuti witwa Arpaz ati bawaha abantu bo kwa Rogente mugabo reka ndawuguhe kugira ngo wewe ushobore gutezukirwa mu mutwe kandi usinzira ngo nyene ati kandi ubunyene ngira ndakwandikira bace bagucura baca barancura baca ndagenda umuti baca barawunda ati mugabo urazimvye ntaco baca barawurondera natangiye kufata saa 9 z'umurango dutashe narasinzire gushika saa 3 z'igitondo nafashe saa 9 z'umurango gushika naho baza kumvyura ngo fungure ntibikunde ndi mwitiro ryinshi urumva itiro nari maranye igihe umutwe wari mu guheba ngusare abaganga bo ngaha ntako batagize bakababara kubona bashobora kuntera imuti wo gusinzira ntibikunde ndabaho ico genda kibamo cyo kirarengana ukwezi kw'icenda ukwezi k'umunani ndasubira nja muri crise ya inertiatique baziko mpora ndayigira nkaja nkacumbagira nkagira gute nkafata beki cyo mugabo bica biranga
fise ububabare shobora guhagarara gutyo ukambona mpagaze amoso zagakoragurika kubera ububabare nabaga mfite ububabare burenze baranzana ngaha nca ndasubira kwa muganga kwa barasukana aranyandikira umuti nanone w'amaneri yo nawunye iminsi 3 gusa yatasyo na diabete nanone birasubira biraduga banzanye ngaha naho nyene diabete igeze kuri 19 umutwe ugira usare banzanye ngati barasubira bapima bati byose vyaduze kandi iyi miti ndayifashe iminsi 3 fise ububabare hamwe badashobora kunyuriza ku kikatana ngo bikunde ko ndakurirako fisaha sinobabwira bakanyuriza bikanka nirapfuye nkaboroga bati none tugire gute uba oblige kuryama barantera umuti ububabare biranka barantera n'undi ububabare biranka baca bantera umuti tugira tugutere wihangane uragutera amaefe kandi n'umuti ukaze ntitugutera abari bo bose sinashi hama ariko kandi uteza kuryama ngaha kugira tumanure iyo diabete mugabo baca bararaba ya miti none ga madame aho nanone iyo misi maze ngaha nanone nta tiro sinshobora gusinzira baragikora uko bashoboye biranka bibaza ngo ni bibazo mfise abaganga barankoraniraho kugeza naho banzana no mu psychologue ati ivyo byose ngira ni bibazo bituma ndasinzira ashobora kwitwaza impamvu kanaka sivyo ukitwaza impamvu kanaka zo kwa mu murimo intege nke zikagutera sivyo nawe ukagomba kuziha ikibanza maze kunsengera bukeye barancura ndataha nuko kwizera ndataha ndamara iminsi ndi muhira hashize iminsi bwabo babare buragabanuka bwagirya iner mugabo fise ca kibazo cagatiro gake ubunyene ndakinjiyemo ubunyene ndakangutse ubunyene ndakinjiyemo ubunyene naza numva ibintu bikwega nkaba ndabadutse ndaba muri ubwo buzima bwo kutagira amahoro yitiro bwo kutagira amahoro urumva ukambona ariko mfise umutwe utagira ukungara hanyuma rero Imana ntibura uko bigenza gihe kimwe mu kwicumi na kabiri ko nacenja mu bitaro kandi mu kwicumi urumva muri uko kwicenda ndaguheza muri uko kwicumi biranka ndasubira ndaja mu bitaro nyene urumva muri umwaka wose naringiye mu bitaro 3 hanyuma rero niho bankara umubwo babare mamaze gukara umubwo babare hashize nk'imisi ngahe nca ndataha ntasheho nca ndafata umwanya ndabwira Imana nti Mana wewe wakoze vyose nk'Imana kuko ushobora vyose je ndagomba umbera inyishu Yesu nashimwe wewe ntubura uko bigenza ndagomba umbera inyishu waratanze ubwenge abana b'abantu barabukoresha baratuvura mugabo haraho bagarukiriza nk'abana b'abantu mugabo wewe utabura uko bigenza ndagomba umbera inyishu nimba yoca aho yoca hose ariko ndagomba umbera inyishu ko ndarusha hanyuma rero ngira nababwira ibanga ryo gukorera Imana ni igitangaza burya umuntu wese arafise ibanga uzarigumako kandi uzoguma uyikorera uko biri kose buri izo ntege nke zawe uzoguma uyikorera izokwishura Yesu nashimwe gihe kimwe irambwira ngo ubu hageretse kuja mu gikorwa maze iminsi ndiko ndazunguruka ariko mfise umubabaro w'umutwaro wuko ntariko ndaja mu bikorwa vy'Imana nkumva ndaremerewe nuko nguma urumva nkumva umenga hariho naho ndwaye ariko nkumva hariho ahantu umenga ndahajije gihe kibe nabwira Imana jewe muri bimwe rero je ndagomba inkomezi je mu bikorwa vyawe nta bindi Yesu nashimye ngenda reko ku murango ari umunsi wo kuja mu bikorwa ndikunda wivyiyumvira ariko ubugabora ni wome inkomezi nkigira mu bikorwa hari nko ku murango njyamye ndiko ndivira ntu abandi baragiye mu bikorwa ariko gamana je ntiwome inkomezi nza numva indirimbiraje ujye ukunda abandi ufasha abarwaye ngo ronderana ntaryo umugisha wawe ngo ubunyene ngo haguruka Yesu nashimwe ni ibintu byari byanzitse aho hantu nca ndahaguruka nca nandikira abandi ntirega buryo rero ndiko ndaza ngo ngure kuraza ntego ngira ndababwire guhera muri kuko 11 sindasubira kuja muri krize ngo sibe igikorwa c'Imana Yesu nashimwe ico ngombaje gushimira Imana nico mbanje gushimira Imana ko yaciye ibona igikorwa cayo
nimba ari ikintu Imana yitwararika igikorwa cayo. Yesu nashimwe. Ntuje kukiryamika byose ushobora kubamo suko Imana iba yaguhevye. Oya irakurekeraho nyene kandi ibibazo bikaba vyinshi. Umupsikologa arambaza ibibazo byinshi ngira byo guhera mu buto bwanje. Marizima ko umugabo niho yarari nabaramubanje n'abana disigura muri vyinshi. Ati hejuru y'ivyo ati ngira ndagusengera. Yesu nashimwe. Ngo mbambwira abaganga bari ngaha za murasengera abagwayi banyu. Za murabasengera narakuyemwe icigwa. Uwo muganga arambwira ati je ndakijijwe. Ati hejuru y'ivyo vyose ikidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana kirashoboka. Aca aramfata amaboko gutya atahamwo mu mushatsi noca ncika goyigoyi nkamera nk'abandi bose. Yesu adufashe. Intege nkirashaka kuziha ikibanza gaca usanga igikorwa c'Imana urakijyamitse ngaho. Yesu nahabwa icubahiro. Muri make ngomba kuvuga ukungenere Imana yaciye imbere inyishu. Imana icira imbere inyishu mu bundi buryo ntazi. Ndabaho hama muganga umwe wo kuri clinique arambwira ati mama kisaranyandikira. Urumva harageze ahantu menga abaganga n'abagenzi banje. Muganga aranyandikira turabizire aha kuri clinique haje muganga avura imigongo. None rero urazoza kuri abiri. Na mama yona arahura namwe umugabo wanje arambwira ati urazogenda kuri clinique. Ntego umuntu amaze kubimbwira nibari. None umuganga yabimbwiye Dr. Alice arambwira ko ari umuganga wo kuri clinique avura imigongo. Ndenca ndagendayo. Ngiyeyo arampima arambwira ati madame ibi bintu vyawe kumenga bimaze igihe kinini. Wowe komera mongo n'imitsi yawe yabaye yarakongataye cyane. Iyi ngwara wayigwaye ryari? Wewe watangiye kugira ikibazo ca inertie sciatique kuva ryari? Namubwira ni kuva muri 2011. None atangiye kuba paralyze. Nta hasi sinigera njyama ku matera yoroshe. Naramaze igihe nashobora kwicara muri fauteuil. Muhira nene narakoresheje intebe y'igiti niyo najyamagako. Umva yari yarabaye nk'uburiri kaba intebe urumva uje nica nigira muri ya ntebe y'igiti kaba ariho niryamira. Matera yo urumva nijya y'igiti yo kuva muri 2013 kandi kuva muri iyo myaka yose sinari nzi kwisegura. Ati jero ngira ndakuvura. Ati mugabo bizofata igihe kirekire uzofata amaseanse menshi. Aho ngira ndabashingira intahe. Ngoma ngira akantu gatonya. Yes, hallelujah. Hallelujah. Iyi ni intango. Yesu nashimwe. Nabitanguye mu 12 ndacabirimo sindaheze. Ariko nimba ari ikintu kiryana n'umutsi n'ubu ndacaboroga. N'ubu ndacaboroga hageze ku massage ndacaboroga. Nimba ari jewe rero burya sinari nzi yuko nene namaze kugenda uko. Ariko ntimubona ko nahora ngenda gutya. Burya amaguru yanje ntareha. Burya sindeha. Ntimubona ko mpagaze. Hariho akantu akakarenga ka. Je nene nabaye gutya. Kandi uku kuboko burya ntikwaduga. Je nagarukiriza. Burya hageze ko niyambika barafungira. Umva rero byari byarajanye gutya. Urumva uburyo ukuboko kwamakugarukira. Kuboko kwamakugarukira ngaha. Nkama ndavuga mbwabo none ko je ntavunitse. Ukuboko kwanje kwabaye iki? Umva byari bimaze kugera aha ngaha. Kavuga ukamenga barashizemwe imigozi barazirika. Nkumva nta kintu ushobora kugira. Sivyo? Sinashobora kugira gutya. Ariko murabona? Yesu nashimwe. Mana ntibura kubigenza. Irazi guca inzira. Umuntu agendana ibibazo. Nakatomenya kuri muri ivyo bibazo. Sivyo? Atamenya kuri muri ico kibazo. Kandi ukabigendana, kandi ukabaho. Hariho ibihe rero. Rero ndashimira Imana yamwe numva mfise ishimwe kandi iryo shimwe riri mu mutima wanje. Igihe cyose kirafise aho kigarukira.
sivyo? Ibihe by'umuntu ivyucamo ivyucisha birafise aho bigarukira. Umwami wacu ntabwo icubahiro. Yesu abahezagira. Numva nosenga. Turagushimiye Mana yacu uri mu ijuru. Uri Imana igororotse. Uri Imana yisakaye ubwiza n'icubahiro. Muririmbyi aravuga nyuma yawe nta yindi Mana ihari, nta yindi twokwizigira, nta yindi twohamagara ngo twumve. Mwami Yesu, wowe urahambaye. Hallelujah. Uri Imana tudafise uko twokuvuga. Turagushimiye. Nimba Abisirayeli bari bashorewe n'ingabo za Farawo, bagera imbere y'ikiyaga bakibaza uko bizogenda, ariko wowe ntiwabuze uko ubigenza, warabaciriye inzira. Abisirayeli barajabuka. Haleluya. Ngo baca bahajabuka nk'ahumutse. Uyu munsi hariho ufise ibibazo ati mbega bizogenda gute, wowe ntubura uko ubigenza. Ngwino tuba hafi, ngwino ube hafi y'umuntu wese, ngwino utubere inyishu mw'izina rya Yesu muri vya bibazo bitandukanye, muri ya mitwaro itandukanye, kuko uri Imana ishoboye vyose. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise, tubisenze mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.